diaspora n'amahigwe cyane ku mujene w'ubu. Diaspora urahabwa na diaspora akwita kagukunda. Ubundi ibintu bivuye mu rukundo hari kosa riba ririmo. Biribwa neza kuko biba biri mu rukundo. None benshi ko bavuga ko babakunda kubera amafaranga atarukundo ruba ruhari. Asheri se yatubwiye ati nta rukundo n'amafaranga. Wowe uvyumva gute kuri wewe? Mu myaka y'ubu baravuga yuko amahera ari byose. Amahera azana urukundo. Urukundo ubundi rumaze kuza mu mahera byose birashoboka. Kuko nuza guheba uguha ibyo ushaka. Ni kubesha nta rukundo ruba rurimo. Niko bivuga. Nibaze kumbuye ko mukurukira kuri ajya amafaranga yiwe ibintu nk'ibyo. Nta rukundo ruba rurimo. None Pamela tukabaze gatonya. Nambuzi ko wakunze. Nk'ubu ugiye wumva ngo umusheri wawe yasimbanye mu diaspora wo kwifata gute? Nako no kwiyicana vyakira. Umukunda. Hoya no vyakira none. Umukunda wo vyakira gute kandi umukunda? No vyakira none no ja mu mutima wiwe ngo ndamufate no mureka none. Uramufise umuntu atinya no kuvuga Pamela watinye kameramani ko yari umusore kareka muvugisha kugira abone kuvuga azohava atinya kuza kukuramutsa oya reka oya kutani mike nawe bamusumba trat bakayishaka amafaranga gusa iyo n'umugore ja wimisi nivyoroshe urumva umva rukundo yavuze mbere ko yitwa rukundo yavuze ngo wewe urukundo n'amafaranga sivyo urukundo n'amafaranga byose n'amafaranga sivyo umva ni kuvuga nuko wewe uri umukecuru atavise n'amenyo kaba yifitiye amafaranga agenda ndabaramukije bwa kera namwiriwe bivanye naho umuhereye hose turazi ko kuri Mijo Talent TV mudukurikirana muri benshi kandi muri mu bihugu bitandukanye uyu munsi rero kuri Mijo Talent TV mushobora kwibaza ngo turi kumwe n'abandi ngo turi mu biki kuri Mijo Talent TV uyu munsi tubazaniye amakuru menshi kandi amakuru abantu benshi mutari muzi ariko uyu munsi muraja kuyumvira namwe kuri Mijo Talent TV uyu munsi tubazaniye abantu murababona barashushe tubazaniye abantu bashushe kuri Mijo Talent TV baraduha amakuru menshi muraje kwibona byinshi mutangare reka tubahe kazi kugira ngo benshi mubamenye kandi mwumve n'inkuru bagere badutera uyu munsi sawa umeze neza ndashoye kumenga uratekereje cyane ibyo by'wanje cyane kuberewe murakoze none ko ufise isoni uracyari umukobwa canke nibo bagira isoni nabo nyere bakera bisa nabyo bisa navyo gute uriwe canke uri umufiyemere cyane oya ndi umukobwa gute nishuri gute ndi umukobwa nyine uko nyine umukobwa Jamon utekereje cyane umengo uri wa mukobwa basha aguma mu nzu atigera sohoka asha nivyo nyene n'abantu horo ubona wewe oya uri muri babana bagumiza mu nzu batinya no kubona kwibarabara uje gutembera vyarananiye usohoka n'imodoka bagahita binjiza kujya nyene nk'umubebe navyo ntisi ndabigiye sinsohoka jewe tekereje cyane iyo mpamvu ufite freshere nyinshi bakuzi ba Mijo Talent TV mwamaze kuyibona turi kubona umuntu abriya cameraman ndagusavye ubwiza bwewe ntubufuke uje kubwerekana uko buri kandi nawe urabibona vraiment ararenze nuko afise isoni atayeka aratubwira neza mugandaza arabivuga hero bite ni sawa umeze neza turashima we nawe uri umujoro urarenze kuko umutwenga nivyo vyanje namana kamweme ni freshere mbona zirenze merci ako makeup kawe ko karenze ko karenze nakoresheje uburyo bwinshi ararenze none antuka ndibaza wadepanshije cyane ko iyo makeup ndayiraba se woba bayikoreye ya ni jewe nyene urarenze bakunzi ba Mijo Talent TV mwamaze kubibona reka mbega batubwire ati mbe turi kumwe n'abande baratwibwira n'amazina kugira ngo tumenye abo tuganira abo ni bande kuri Mijo Talent TV mwamaze kubibona turi kumwe n'aba abantu barenze cyane none urashaka kutubwira akazina kuri Mijo Talent TV naho twabonye umenga biraja kukugora je nitwa Pamela witwa Pamela yego Pamela oui ni izina wiswe n'abavyeyi canke nakandi kazina washizeko wewe oya je nise n'abavyeyi
Pamela kaje kuri Mijo Talent TV aha twaje kugira ngo uyu munsi tuyage nawe byinshi kandi ndazi amakuru yaduha Pamela. Sawa. Tukabasha abakunzi ba Mijo Talent TV umuntu turi kumwe s'il vous plaît. Sinzi ko tujya kuronga tumukura ko kubera aragoye kuvuga afise isoni. Bahora bavuga ngo mu Burundi ngo nta nkumi zigihari. Twaronse inkumi kuri Mijo Talent TV ngira muravyibonera nawe. Umuntu atinya no kuvuga Pamela watinye cameraman ko yari umusore. Kare muvugisha kugira abone kuvuga. Azova atinya kuza kukuramutsa. Oya reka. Oya. Kufise isoni byinshi. Oya ahubwo ndagwaye amaso niyo mpamvu. Twihanganire kuba turiko turakuganiriza kandi ugwaye amaso ariko nizere neza ko amaso si yavuga arabona. Ufumureka basikura abakameramani cyane ariko dutera inkuru. Oya ndayiraba nyene. Hello bite nawe? Sawa. Yego nawe kwazina kawe urashobora kutubwira ati Jenny twande kugira Mijo Talent TV menya ati ujya mu dada yaraberewe kumbe yitwa naka. Urashobora kutubwira witwande? Nitwa Sherisa. Sherisa. Sherisa nakazina kiwawe canke nakazina bakwise kubuhitse? Nakiwanje nyene banyise kwa mama na papa. Bakwise. Erega umuntu avuze ngo Sheri wogira ngo ahamagaye Sheri none nk'ubu bice bigenda gute? Ndavyifata muko nyene ntaco bintwara ko ndabimenyereye. Bakunzi ba Mijo Talent TV mwamaze kubibona. Turi kumwe na Sherisa tukaba turi kumwe na Pamela. Murabona n'abakobwa bakeye, n'abakobwa bo mu muji. Ariko nk'abakobwa bo mu muji bakeye. Pamela urashobora kutubwira ati jewe nka Pamela. Kunambwe mbona ndiko. Pamela kwanza wowe uri umukobwa mwiza cyane. Cameraman nukuri ashobora kutwereka ubwiza bwiwe. Basi haguruka basi Pamela kugira ngo Mijo Talent TV ugati uyu munsi baronse umukobwa vraiment kandi urazi neza dufashe uhaguruke gatonya hanyuma aratwemereye ko aja kutwereka ko ari umukobwa naho afise isoni uyu munsi utegwa niki kubera ko ufise isoni wewe? Jewe nyene ndafise udusoni nyatari. Bikuzamo gute? Sinzi nanje navyisanzemo. Umuntu hari umutima isoni zondangira nyene bihera. Ewe turago uyu munsi rero turaja kuba n'abaganga. None iyo ngwara y'isoni bayizwe je ntayo nebwumve. Umvise Sherisa Atazane ndamurangira umuti w'isoni. Nukuziricara ku bantu batera blague cane ukabicaramo nyene isoni shazihera. Sawa. Wabyumvise? Yego navyumvise. Canke je ndibaza ikintu kimutuma agira isoni nuko kuntu yatubwiye ngo aguma mu nzu gute mu nzu. Amprise umuko uri kuratubesha abakunzi ba Mijo Talent TV ariko aratubesha. Nta mwana wo mu muji amprise mubona nk'uyu atubwiye ngo aguma mu nzu. Uri kurigirisha imbere ya kamera gusa nta soni ufise. Basheje nguma mu nzu sintembera none gasha noreka kugira udusoni twika. Sivyo bintu uravyemera? Sindavyumva. Sindavyumva. Umwana wo mu muji nk'uyu urashobora kumbwira gute afise isoni ngo ntasohoka? Arasohoka nareke kutubesha. Ashatse kuvuga. Ashatse Bakunzi ba Mijo Talent Pamela arirutse ngo kwa tuko turavuga ko afise isoni. Vraiment Pamela garuka reka gutinya. Nasubira yabihevye. Nasubira. Yabihevye. Nabihevye Pame. Nagaruke ntaco. Sibyo? Pamela. Please garuka. Ingo Pame. Ingo ntana kimwe. Antuka ndibaza Pamela ntaronka n'umusheri. Birashika karonka umusheri basi we kuri umugenzi wiwe aza kumutemberera. Ubona byoganira gute? Ibyo nivyo kumenya ntavyo nzi. Kenshi namagenda kumuramutsa ari wenyene. Ari kumwe na mama wiwe na grandsire wiwe. Ego. None nkaho uri umugenzi wiwe ukaba ufise umugenzi afise isoni nk'irya. Ari umwana muri generation turimo vraiment. Oyo urakwiye kumucangamura akamenyera kubana n'abandi gutera inkuru vraiment birantangaje na jewe. Ngira ntakunda gusohoka nkuko yavyivugiye kuko iyo bari umuntu amaze gusohoka ntiyogera isoni nk'izo. Ndumiwe bakunzi ba Mijo Talent TV. Ndumiwe kuvona kabereye mana yanje niho nkibona. Uyu munsi kuri Mijo Talent TV twarose.
ni hatari arakwiye guhindura ambwira ni buhoro buhoro azotsinda isoni zizomuvamo ni buhoro buhoro. ibaze nawe canke yimirije mariage ntashaka ko bamubona. Sinzi peut-être. Reka twigarukire kuno munsi. hari cyanjoye cyane nko kubona umukobwa mwiza nk'uyu atubwira neza atwemeza kadashobora kuva mu rugo kubera ariyo mico yiwe, ariko nkibaza ubwiza tubona ni pancarte bashize ngaha cyangwa nyene ni stati twicaranye ku ntebe gusa. Sinibaza neza ko Imana yorema umuntu nk'uyu agaca agira impano yo kwigumana wenyene atayandi maso amubona mu Burundi. Je sindavyibaza, je ndakeka neza ko yoba atatubwije ukuri, natubwire naje navuze uko biri. Yego Pamela wumvise neza ko nawe yatubwije ukuri ati je naho yoba ari umukecuru w'imyaka 90 atagira iryinyo afise amafaranga akambwira ko ankunda ndagenda hama agapfuma acika nsiga ya mahera ndayarimo. Wowe nawe bivuze kwiki kugira ngo yumve ukuri kwawe? jewe nyene ndabona gashaje navyisanzemo navyisanzemo kubona nyene ntekereza ngumira muhira sintembera navyisanzemo. Rero komeye ngo vyaguteye amakenga cane, vyaguteye amakenga Umvise ngo niko biri kandi nta bubeshi burimo, ariko aratwemeza neza ko ari ukuri ko ariko aravuga. Je sinzi shirisa nka wewe, sinzi ko nawe wavyemeye nko natwe tuko turavyumva. Je nibajije ko yagize amasoni ko yari mbere ababonye kumbura ni mwagaruka kandi amasoni azoba yahetse nazibaje. Ego reka tugarukire kuri deba y'uno munsi. Pamela nka wewe ikintu ubona ko wokora mu gihe wishire basi mu kibanza tuvuge nka wewe ari wewe uri gukorera amahera ukaba uri mu diaspora hariya, wobanka wokwizera umuntu utigeze ubona kuvukira no mu Burundi canke jewe kuri ivyo naco mfise ndabivugako. wamwumvise Rukundo ntusohoka ngwi biratwengeje ibyo kugira ico bivuze ko uravyumva, kuko umuntu ateramira mu rugo abafise iradiyo ivyo biravugwa. Ntwari kubura ico tubwira, tubwiza ukuri ko aduhishije ariko ntaco bitwaye kuko ubwiza bwawe buratubwira n'ivyo utatubwiye. Bandanye tubarire n'ibindi urabizanye. Oyaha ivyo navuze ni kurya nyene naco mfise ndabivugako je ndi umwana nyene wo muhira. Wewe nka Pamela watubwiye ko utigera usohoka, ariko neza ndumva ko ikibazo c'aba diaspora kigiye kuba ikibazo kuko abantu baba diaspora abavuga ko abasore bo mu Burundi bigumye kubera ko aba diaspora barahari. None nkawe uri mu Burundi wambwiye ko utarenga kuri frontiere, bizogenda gute umusheri w'aba diaspora bazomucikana? jewe nk'ivyo ntavyo ndabivugako kubera ntavyo nzi. Ntavyo nzi nyene. Cyangwa umutipe wawe nawe aramaze kuronka mu diaspora aguma gusesa kutagata nawe utazi ariko arabikura. Ivyo ntavyo nomenya mana yanje, ntavyo nomenya vraiment. Mu gihe biriko birasirikira ko aba diaspora bamaze inganda nta musore urumva agikunda umuhungu ari mu gihugu bose birukira aba diaspora, we nta kintu kimubitiko. Oya Shirisa wo bivuze ko iki wewe neza na neza nawe ndazi ko wowe ubizi kuko mu gihugu biriko birasirikira ko aba diaspora basigaye bashira no ku mastati ngo bigumye nk'abatipe bari mu Burundi urumva nta mukobwa wo mu gihugu bagikunda. Wo bivuze ko iki? Ndabivuze ko je ni kurya nyene ni kubeshanya nta rukundo ruba rurimo. Niko nobivuga nibaze kumbuye ko ari mukurukira kuri arya amafaranga yiwe ibintu nk'ivyo nta rukundo ruba rurimo. None Pamela tukabaze gatonya nambuzi ko wakunze nk'ubugiye wumva ngo umusheri wawe yasimbanye mu diaspora wo kwifata gute? nako nokwiye cyane uvyakira Umukunda hoya no vyakira none umukunda wo vyakira gute kandi umukunda? no vyakira none noja mu mutima wiwe ngo ndamufate no mureka none. Uramufisa gukunda nawe ukunda?
ibyo turabigaruka ko hanyuma turavuga hanyuma nagira ari kubitubwiye ubu nyene kuko je ndiko ndakuraba vraiment kwisoni ufise sinzi umuhungu yo yaragutumbera nyene yabigenjeje bamwishuye haheze iminsi ngahe oya turabisubiramo hanyuma tubanze tubyihoze abakunzi ba Mijo Talent TV nivyoroshe Pamela urumva Pamela turabuze ingene tumugenza ko Pamela wewe byose yigumira mu nzu nta na kimwe abivuze ko nibisirikira bazogutwara umusheri wewe nta kundi uzoca umuheba rero ugira nzoca mpeba nyene reka twibarize uyu mutipe wewe ngira waba diaspora ngira urabagejeje hari ikintu canyoheye cyane kuba numvise izina rya Sherisi ariko hari ikintu ntamenye Sheri afise Sheri banga ndimwo oya nturimwo Jeff isumye nakubwiye iryo zina ryawe rizogukoza ibara oya nibisanzwe reka tumuhe ikaze kuri Mijo Talent TV kuko nawe ndazi ko canke nawe arafise turazi neza ko imisore iri mu gihugu myinshi ubu n'aba diaspora nibo bagezweho wowe bizi kwiki asije ya diaspora ni sije ryoshe cyane kumva diaspora ni nka terme bifondeye nta uzi isigura diaspora ubundi ziguriye basi reka tubanze tukwakire kuri Mijo Talent TV imbere yo kubanza kutubaza ibibazo tukaba turakubaza reka tukwakire witwa nde kugira ngo abakunzi ba Mijo Talent TV bamenye uwo tuko turaganira ninde Alexander witwa Alexander Alexander Urukundo uri umukongomani byoshikana naciye munga abakunzi ba Mijo Talent TV uyu munsi dusaba tumire bariko baradutwenza cyane sinzi ko muriko murabibona namwe so turi kuri deba ivuga ko abahungu bo mu Burundi basigaye cyane birukira aba diaspora ndetse n'abasheri baba bafise mu Burundi ugasanga baranabahevye kubera aba diaspora we ubizi kwiki diaspora n'amahigwe cyane ku mujene wubu diaspora urahabwa na diaspora akwita kagukunda ubundi ibintu bivuye mu rukundo hari kosa riba ririmo biribwa neza kuko biba biri mu rukundo none benshi ko bavuga ko babakunda kubera amafaranga atarukundo ruba ruhari asheri se yatubwiye ati nta rukundo n'amafaranga wowe uvyumva gute kuri wewe mu myaka y'ubu baravuga yuko amahera ari byose amahera azana urukundo ubundi rumaze kuza mu mahera byose birashoboka kuko ntuza guheba ubuguha ibyo ushaka nibwo rukundo rero diaspora ntibiraba imyaka umuntu agukunda akubwiye ngo ndagukunda afise imyaka 100 arayigumanya niyiwe ha mu rukundo akarukwereka ukirira amahera nambari yabona ko yokwereka akagukunda ukibandanyiriza wikundira diaspora nizere ko gatoya nukuri kwimana arabesha nta mafaranga azana urukundo ahubwo amafaranga azana urwango kuko harya ugukunda umubonera mu bukene naho harya anye ufise amafaranga naho na hehe wari wese aragukurikira ko harya amafaranga yawe umva nta rukundo rwo ufise yabure urabe ko hari n'ukundira ko amazi nizera ko nawe ugira icyo uvuze ko wumvise ko urukundo baramugutwaye wewe wowe uriko urafyina nakundi ukaba udafise amafaranga ukaba udaheruka kururuka indege yaragiye nakundi n'agasaga bakunzi ba Mijo Talent TV mumaze kubibona muko muravyumva neza ngo amafaranga ni vyose ngo uyu we waratubwiye ko naho yo bafise imyaka aha neza woro nk'umuntu afise imyaka 20 agusumbya nka 20 urumva ko mukunda kubera amafaranga Beta ni mike nawe bamusumba 30 bakayishaka amafaranga gusa iyo n'umugore ja wimisi nivyoroshe urumva umva Rukundo yavuze mbe ko yitwa Rukundo yavuze ngo wewe urukundo n'amafaranga sivyo urukundo n'amafaranga byose n'amafaranga sivyo umva ni kuvuga nuko wewe uri umukecuru atavise n'amenyo kaba yifitiye amafaranga agenda ego naho buri umukecuru ufise 5 wifitiye inoti wewe gusa nta kibazo murumva umuntu wese aza kura afise amahera murondera uyu ashe Rukundo uravyumva ko nabo nyene je ndibaza neza nta kiryoshe nko kuba witwa umuntu w'amahera nta kiryoshe kuri tije
ubundi umuntu agutwaye ukiri mutonya uba ufise amahirwe yuko azogutanga no gupfa ugasigara muri ya mahera yiwe ibyo none n'ikibazo kiri hehe kunda ugukunda byoba byiza cyane gusa hari umuntu twumvise avuga ngo yitwa Sherisa urakura ko indome zingaha kitwa Sheri abamuhamagara Sheri mu bahunga baba barenga nka 10 yo tubwize ukuri akareka kutubesha nawe jewe umumagara Sheri n'umwe yego none wowe ko bwawe wumvise ko ubu abahungu bose kora amafaranga sinzi ko ari bose ariko ngira n'uyu turi kumwe ariko aratubwira ko neza naho yo baravuyemwo amenyo ngo ashobora kumutanga gufa y'amafaranga akayasigara ngo amafaranga akora byose ko bwawe nawe amafaranga niwe mara ko akora byose amafaranga nyine arakora byose yego nyine arakora byose wowe bishize umusheri agaca akubwira ati urumva rero jewe bigarukire ngaha ubona kunze afise amafaranga azomarira kira kintu cyose wewe uca uvyifata mu gute ku bwabo namureka akagenda nawumva azoba yarankunze azoba yarakunze amafaranga namureka akagenda rega urukundo ntibaruhadikiriza kwanza hello hello Urukundo reka tuguhereze kugira ngo ugire akajambo kanyuma ubwiye abakunzi ba Mijo Talent TV bariko baradukurikirana icyambere dushimye nuko mwaduteye surprise zica abagwaye umutima si byiza cyane mutubabarire cyane ego nimuze mubisubire si byiza hama kubigezweho ubu unya mu bisanzwe umuntu ntabavuze uko ari umuntu abavuze uko yobigenza ntibiranshikira ariko bishitse nogerageza nkagenza kurya me siyo ngeso nziza ubundi ni kubyamamo uronse ugukunda uwo mukunda utamukundanye ibyari ibiki me ukamukunda utomboye akaba afise amahera uraregwa nk'umwana uri umugabo hama ibyo kongerereza urongereza ukuzi uriko urarondera me rero diaspora iyo ni terme y'abajene bahize je sinumva n'iki sigura diaspora urukundo n'urukundo ukunzwe n'umuntu akuze ntibashobora kukwitwa ngo uri diaspora bisiguriye umva twashatse kuvuga nk'abantu bariko bararondera amafaranga hanze surtout hakunze kugenda kurondera amafaranga abantu bari mu bihugu mu bihugu by'abarabu ugaca usanga benshi bagiye atabasheri bafise bagaca bakunda abasore bintu ugaca usanga uriyo asumvye imyaka uyu musore yakunze nico twashatse kuvuga mu bisanzwe ibyo biraharawe byama biharawe ibyo gusa bishitse ukabyitwaramo neza uvuga ati ko byashitse reka nsenge ndabe ko ariko Imana yabiteguye usanze ariko yabiteguye ataminduka uragumamo kubakana n'uwo mutama hama ugize amahirwe yo kurambana nawe aba ari byiza cyane canke akagucika ugasigara muri ya mafaranga yiwe ibyo byose bibaho kuko ugusumbye imyaka uba ufise amahirwe 90% yuko agutanga gupfa atari iby'isanganya uriko urabyumva Pamela wumvise ashobora gucika wowe ugasigana y'amafaranga kaduhereze Sherisa kugira ngo nawe agire icabwiye abakunzi ba Mijo Talent TV basha je ndaryoye ku surprise kanyu umugani wa Rukundo teko hava gaca umutima abantu mugaje nta mutima ngwaye basha mushumbuka hama murakoze cyane karibu kandi turabakunda cyane gose natwe turabakunda kandi merci kutwakira reka twihere umwe w'amasoni wa mwigeme wacu acibitse agira icabwiye abakunzi ba Mijo Talent TV amanda bakunda cyane mwakoze kuza kudutemberera naho nyevyo twavuganye nyene mengo ntimwavyemeye hama bya mwagaruka muzoze munzanira umuti w'amasoni kubera ikindi kiganiro nzoze nacangamutse antuka ivyo bintu ngira Rukundo azobigufashamwo nk'abakunzi ba Mijo Talent TV bariko barabibona nizere neza ko ngaha na Sherisa yari yaguhaye umuti mugahara abantu benshi badukurikirana barashobora kudufasha kugira ngo uronke umuti wo kuva mu masoni bazovyandika inbox muri commentaire nako yo ego reka tubashimire cyane kuba mwatwakiriye naho twabagiriye surprise bakunzi ba Mijo Talent TV mwamaze kubona abo twari kumwe tubashimire cyane ingene mutwitwararika mudukurikirana abataradukurikirana naho tubasaba kugira subscribe kugira ngo mwirabe byinshi kuri Mijo Talent TV naho ubutaha bye ubukurikira tuzoba turi kumwe kandi na Pamela isoni zamuvuyeko bye ciao